Tubora Moses Wagner tubashimira abakunzi ba Ivyacu TV na mwebwe mwese mudengesha yakurikirana ibiganiro bica kuri TV online yanyu ariyo yacu. Tugiye kugaruka ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine igeze ku munsi wa 389. Uyu munsi rero tuza guhagarara cyane ku rugendo rwa President Vladimir Putin yagize mu buseruko bwa Ukraine, aho yagendeye hamwe n'ahandi na cyane muri Crimea, Sevastopol ndetse na Mariupol. Turaza kugaruka kandi ku bigenda bivugwa aho ibi bihugu vya Polonye na Slovakia vyatanguye gutanga indege z'intambara, none zoba zigiye gufasha iki mu buseruko bwa Ukraine, kandi ibitero birakomeza aho muri Bakhmut ibintu bidasanzwe. Turagaruka ku rugendo kandi rw'Ubushinwa wa President w'Ubushinwa Xi Jinping ategekanije gukora ku magenekerezo ya 2022 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2023. Ese runo rugendo ruvuze iki? Turagaruka kandi ku masezerano ya hagati y'Uburusiya na Ukraine ajanye n'igurishwa ry'ibinyantete. Reka tubashimire ku mwandanya mudukurikira, tubasabe mu subscribe nimba mutarabikora kugira ngo amakuru atandukanye muze murayaronkera ku gihe. Kuri uyu wa gatandatu genekerezo rya 18 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2023 mu rugendo rutari rutegekanizwe cyane canke ngo rumenyegwe, President wa Federation y'Uburusiya Vladimir Vladimirovich Putin yagendeye izinga rya Crimea yakigwa na Governor wa Sevastopol ariwe Mikhail Lavzovazayev, aho bajanye gutembera canke yagiye kumwereka irerero ry'abana ndetse banagendera ishure ryigisha imyuga. Governor wa Sevastopol yanditse ati biciye kuri Telegram, President wacu Vladimir Putin azi gutungurana mu buryo bwiza, aje mu gihe nyaco. President ari hafi y'abanyagihugu ndetse n'abanya Sevastopol. President Putin rero nkuko ikinyamakuru Ria Novosti kibitangaza ngo yagendeye ishuri ryigisha imyuga ndetse n'ikigo kirera abana hamwe n'ikigo sigaramatongo, aho igisagara cubatswe n'abagiriki kiri Chernozoros kuri uyu wa 18, naho kuri uyu wa 19 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2023 akaba yagendeye igisagara ca Mariupol, aho yabonanye n'abanyagihugu ndetse anabonana na guverineri waho. Ariko kandi kuri uyu wa 19 yanabonanye n'urongoye ikigo ca gisirikare kiri Rostov-on-Don ariwe Valery Gerasimov, asanzwe arongoye ibikorwa vya gisirikare mu buseruko bwa Ukraine. Ni urugendo rero rutari rusanzwe, aho neza na neza kuri uyu wa 19 yanabonanye na Governor wa Mariupol ariwe Malatsi Kusunulin i Mariupol, aho yagerageje kumubwira situation zigenda zitandukanye muri ico gisagara. Malatsi yemeye yuko ubuzima i Mariupol bwongeye gusubira neza, ndetse yuko ubu abanyagihugu batanguye kugaruka ku buryo bwishi. Tubibutse yuko i Mariupol ariho mu kuva mu kwezi kwa kabiri gushika mu kwezi kwa kane ibitero simusiga itari bisanzwe, aho vyatumye kino gisagara kigwa mu minwe ya Barusiya. Ubu akaba ari gisagara rero kigenzurwa n'ingabo za Barusiya. Maratsi yemeye yuko ubuzima bugiye kongera gushingwa ndetse igisagara kikongera kikubakwa. Tugarutse gato mu ijambo President Vladimir Putin yashikirije ku igenekerezo rya 21 z'ukwezi kwa kabiri mwaka wa 2023, yashikirije yuko igisagara ca Mariupol ndetse n'ikivuko kiri Sevastopol kitegerezwa kubakwa byanka byakunda kugira ngo ubuzima bwongere gusubira, ndetse n'igihugu cy'Uburusiya kibashe kubavyutera akoyoko. Kuri uyu wa 17 z'ukwezi kwa
gatatu mwaka 2023 biciye muri video conference nkuko tubivoma ku rubuga rwa Crimea. Nuko President Vladimir Putin ku buryo bwa video conference yari yagiraniye n'abajejwe igisirikare, abajejwe umutekano, aho bagerageje kuyaga kukungene igisagara ca Crimea cobasha gutera imbere. Tugarutse gato kuri uyu wa 17 z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2023 nuko President Vladimir Putin ndetse n'umudamu ariwe Maria Lvova-Belova bashiriweho impapuro zo kubata muri yompi biciye muri sentare mpuzamakungu iraba ivyaha vy'intambara ariyo Cour Penal International. President Vladimir Putin rero ivyamubujije yuko kuri uyu wa 18 z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2023 agendera irerero ry'abana, aho binavugwa yuko ari abana nk'uko ibinyamakuru vy'uburengerazuba bigenda bibivuga, ry'abana baba bavanywe i Mariupol, aho ndetse n'uyu mugore Maria Lvova-Belova asanzwe ari umudamu afise abana bashika 23, muri bo abana 18 bakaba ari abasanzwe baregwa nawe, naho abana 5 akaba ari abo yivyariye. Uyu mugore w'imyaka 38 nawe yashiriweho impapuro zo kumuta muri yompi biciye mu ibwirizwa rya Cour Penal International canke CCP muri article yayo y'umunani nkuko iyi sentare ibivuga. Lvova ndetse na Putin bose bagirizwa rero kunyaga abana canke se deportation. Biden yashimye iyi ngingo yashiriweho President Vladimir Putin ndetse na Olaf Scholz asanzwe ari umushikiranganje wa mbere w'Ubudagi, ariko Dmitry Medvedev bavuze bati koko ibino bintu ntaco bivuze ndetse na zino mpapuro ntaco zivuze. President Putin rero yagenze ibirometero 1821 n'indege, hanyuma ibi birometero bikaba vyamuvanye i Moscow gushika i Sevastopol, aho ahandi hose ariko ahatembera kubw'imiduga nkuko bitangazwa na Mikhail asanzwe arongoye intara ya Sevastopol. Ku yandi makuru agenda avugwa mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine nuko Yevgeny Prigozhin asanzwe arongoye igisirikare cigenga arico cha Wagner atangaza yuko gushika mu kwezi kwa gatanu ko n'imiburiburi abagwanyi bashika 30 bazoba bamaze kwinjizwa mu gisirikare ca Wagner, ngo kugeza ubu uyu mugwi umaze kugurura biro zayo mu miji ishika 42 y'Uburusiya, aho abari hagati y'500 n'800 biyandikisha buri munsi. Ariko rero Prigozhin yemeza yuko kwiyandikisha ariko bigenda neza kandi ko atagahato karimwo. Biruko mu gihe kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 17 z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2023 in Bakhmut ndetse n'uyu wa 18 n'uyu wa 19 ibintu bitoroshe namba. Kuri uyu wa gatanu igisirikare ca Ukraine cemeje yuko indege zitagira abapilote benshi mukunze kwita amadrone canke se za kamikaze za Irani zavunderejwe hirya no hino mu gisagara ca Ukraine, ndetse izishika 16 akaba arizo zatomberejwe i Lviv, aho muri zo zishika 11 zashoboye kumanurwa naho 5 zikora akazi kose. Izi ndege ngo ziba zatewe zivanywe mu nyanja ya Azov, ndetse izindi zivanwa i Bryansk, umuji uri mu burengero bw'Uburusiya uhetumberanye canke uhereranye na Ukraine. Kuyandi makuru nuko agenda avugwa ku munsi wa 389 nuko igisirikare
igihugu ca Slovakia ndetse n'igihugu ca Pologne vyemeye kurungika indege za MiG-29 muri Ukraine kugira ngo zibashe guhangana n'indege z'Uburusiya za Sukhoi 27 na Sukhoi 35, ariko igihugu ca Ukraine biciye ku mukuru wa gisirikare agwanira ku butaka aliwe Valeri Zaruzinyi avuga yuko zino ndege koko zidakwiye, kuko ngo ntizikwiye guhangana n'indege z'Uburusiya ngo kuri no rugamba, ahubwo bakaba bifuza indege za F-16 zisanzwe tangwa canke zifiswe n'igihugu c'Ubwongereza. Tugarutse ku yandi makuru nuko Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping ategekanya kugira urugendo mu gihugu c'Uburusiya ku magenekerezo ya 2022 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2023. N'urugendo ruzoba ruje mu gihe nyacyo, kuko kino gihugu c'Ubushinwa gisanzwe gifitaniye imigenderanire myiza n'igihugu c'Uburusiya, ndetse kaba gifitaniye imigenderanire myiza n'igihugu ca Ukraine, aho kibandanya gisaba yuko ahubwo inzira y'ibiganiro ariyo ikwiye gushigwa imbere kugira ngo amahoro yongere kugaragara. Tubashimire rero kuba mwabanye natwe, tubasubire mugira subscribe nimba mutarabikora, like, share na comment kugira ngo amakuru atandukanye aze arabashikirira ku gihe. Tubasabe musangize ino video ibashe gushika kure nkuko mwama mubikora. Thank you so much. Turi kumwe, ibindi biganiro ni vuba, turi kumwe rero.